base ariyo bita base des forces armées ni kambi y'igisirikare ishinzwe logistique. Niyo kambi harimwo amasase, ingoho, ukeneye igisoda cose umuntu akeneye ingoho aza kuzitora muri base. Ukeneye amasase niyo azitora, ukeneye ibirato niyo abitora, ukeneye ibintu byose niho ni centre logistique, niho hazi ibintu bikoreshwa mu gisirikare. Iyo kambi rero ikabira ahantu novuga hagati na hagati y'amakambi yandi, kuko kuja umera nk'uja mu Rumonge hari kambi ya bataillon para iri kumwe na blende bitandukanye nk'imetero 100. Nta hari uruzitiro ku ikambi mugabo si hanini. Hanyuma bazi kabifatanye na ISCAM mugabo bikaba bitandukanye nuko hagati ya ISCAM na base araho nyene bimbiye ivyo binogo birimwo izo sase, ikongera ikaba yegeranye. Araca mwibarabara base na ISCAM ntibifatanye. Oya, base na ISCAM nta barabara rihaca, ibarabara rihaca impande ya ISCAM na base, hagati yaho nta barabara rihaca. Nibyo navuga. Iryo barabara rero aho ritandukana, hakurya hakaba ariho impimba, hakongera hakaca haba n'ikambi bita Kamuha, sinzi kuba ariko bakiyita. Kuri Kamuha hakaba hariho n'ahandi babika insase hiwabo. Urumva ni kambi iri hagati na hagati. Mugabo rero ikitangaje ngira tuzaza kubishikako, izo sase zirimbiye mu kuzimu. Ni kambi nzi neza naho njayo, ziba zimbiye bakazishira ahantu mu kuzimu bakaza kuzitoraho. Nta bintu vy'amatara umuntu yovuga ngo batsa baguma bashiramo byo muri electricité bituma ibintu bisha. Ni ibintu bintangaje gose. Ibikoresho biri izo munition biri winjiye biri ngaho nyene cyangwa waruvuze ko babyimbiye? Oya, ibikoresho ama munition winjiye ntavyubona, biri ahandi binjije kure mu mfuruka, biri mu bikarton vyavyo. Nta sase ziba ziri ngaho zonyene, haba hari mu gikarton, mu gikeso vyaje uko vyaje bivuye mu Burusiya. Niko insase nyinshi ziva mu Burusiya, niko biba bigitekeye, kandi ndiba bitekeye bishinze, biba bitekeye biryamye. Kuvuga yuko kiramutse gituritse kigenda kiryamye, kigenda kibomora uruhome rw'aho hantu kiri, ntibishinze. Kuba byaturitse umwanya ungana kurya bikanaja kure birumvikana byo. Hariho muri kibazo cawe harimo ibibazo bibiri. Harimo ikibazo ca mbere cyo kuvuga ko vyaturitse umwanya munini. Guturika umwanya munini n'ibintu bisanzwe, kubera kuko kimwe gihiye giturira ikindi, biguma biturika ni nk'amasase aguma turika gushika yose ahere. Nico bita mu gifaransa ibintu vya chimie TNT. Hariho n'ifu riturira, hari ifu riturira, n'ifu riba riri mu sase, niryo bakubita ko akantu akuma kugira ngo ubusase rugende. Ico rero kiba gisanzwe kinga biza birashana bihanahana. Ikibazo ca kabiri naco wavuze kuja kure. Ikibazo nyamukuru gihagaze ko kija kure. Gute je nariboneye amafoto, gute aho hantu hashobora kuba bisha ibombe. Nariboneye amafoto neza, ibombe 120 canke 182 ikaguruka ikava muri base igaca hejuru ya Kamuha ikaza kugwa muri Gasekebuye. Ikaritiye Gasekebuye hajya Bunyoni yahora abasinzi ko ari abo. Iyo bombe igashika itahiye, ntiyarungitswe kubera ihiye. Iyo bombe igashika ikiri kwa kundi bayitekera mu rupapuro, ntiyahiye. Nukuvuga yuko ntiyarungitswe kubera izo zindi zahiye zigaca zituma isha ikaguruka. Hari kuba hagiye ibimanyumanyu arivyo mu gifaransa bita debris, nivyo vyari kugwa ahantu. Ariko abantu benshi baravuga bati ibombe zaraguye iwacu, kandi uravye masanamu yavyo zaguye zidahiye, zidaturiwe, atamunyota, atawovuga ati ni nk'isafuriya yatetse. Niho hariho akabaza gose. Ariko birashika ko
bombe itexplosa ikagwa nk'ibuye. birashika muri ico gihe ibombe iba yarungitswe bayishyize muri tube mortier ikagenda hanyuma iyishitse explose. Muga mu gihe buvuze yuko hahiye ibombe zigasha hakagira aho ziriko zirasha zimwe zikaguruka zikagenda ibirometero bishika 5. Ico nakubwira ni ibintu bibiri. None ko yahiye ikaguruka ntiyigeze ironka n'ibintu vyirabura vyayiroyeko. Ica kabiri kugira ngo ironke trajectoire iduge ize kugwa ndishobora kuba yayihaye no kuba yahiye kandi hiryamye. Mu gihe ziri mu makarto ziryamye zigwa ku ruhome, nizaba ziri mu kuzimu zigwa ku ruhome umutumba ukabanza ukaduga. Nivyo muri baze harabaye ibintu bikomeye. Mugabo kugira ngo izo bombe ziduge haba habaye ikindi kintu novuga icatumye caguye kuri ayo mabombe kiva hejuru kigatuma amabombe yararyamye ashinga kugira ngo aguruke ashinze. Donc ko shoko yatewe kw'ikintu bigaca bituma agenda. Egome yatewe kw'ikintu, ico kintu gishushe agatuma iyo keso zihari zica zituma ziduga zikaraba hejuru nka kujya kwa misile zigaca zigenda nka misile kubera havuye ko ikintu kiri hejuru kiguye ibintu bita ibintu by'abayinerisi ibintu niho hacaba ico kintu kiduga. Ni nka kujya akarero no guha ni nka kujya umuntu ari ku bintu vya balansoire ku munzana hamwe hakaza uyundi agagwa agasimbira handi ku wundi haca hatuma hahandi haduga gose bigaca biduga. Muramaze kwibona ni biraba kenshi abana barakunda kubikira.